Abandu leka ndapfuye nuhi iyo nayo bari mbene yaze imeni irikiraresha abantu bavuga ati hagarara ndakubaza aho abona abantu mugayo ikivuga mu rurimi rwayo mvuga ati ati hagarara ndakwibaritse areri bayemeye Say one two bakunzi ba Mr King official ndabaramukije abo mwaramutse abandi nabo mwiriwe bivanye n'amasaha muri ko murabira ko kino kiganiro today rero ndafitiye gashasha today nariko ndatembera nk'ibisanzwe mpura n'uyu mushinga ntahe mubona hano rero hari nagize amatsiko hari utubazo tumwe n'utundi byabaye ngombwa ko tubazanya kugira ngo bigende neza tubasavye kubana yemu dukwikirana mu gusona subscribe abatarafyonda subscribe manze musone subscribe share comment kugira ngo ibiganiro tuzatubashikiriza bize bibashikira 5 kuri 5 reka dutangure tubaze izina ry'umuntu hama kugira ngo twidondorane mumenye abo muri kumwe nawo abo mugira muyage nabo hama ibintu bigenze neza mutama ndakora mukije cyane mahoro namahoro na namahoro mumeze neza eko nukuri no muhira bari bagumye no muhira bari bagumye cyane baragumye kwe ba friends nimubona impamvu ndiko ndatwenga ntimumve impamvu navuze ngo mutama ariko mukaba mwumva ijwi riko riranyishura nk'ibisanzwe nimuze mukubigiraho ikibazo turaza gusobanukirwa twese mubashe kubana natwe murabe ikiganiro kuva ku ntango yacu gushikaho giherera mubandanye kudukurikirana hama twashaka mutumira amazina yanyu kugira ngo tumenye abo turiko turayaga nabo mwitwa bande icambere n'iryo zina banyita Wamuze izina rya Nyandwire nuva mugaje abantu azira cyane banyita niyo ngazi mirisenkeza niyo ngazi mirisenkeza rero jewe icyatumye nifuza kuvuga ati reka tuyage nawe nakabazo kamwe nakanisha kugira ngo tumaze tubaze nje ndaguserutsa ka kwibarabara numva uri kuravuga ijwi iryo jwi naje ntabashe gusobanukirwa bivanye nuko ndakubona uri umuntu w'umupapa umugabo nkaba numva ko kajwi ubenga nakabantu b'abadamu sinzi ni ibintu bigoye cyane gutahura rero nagira ndakubaze iryo jwi numva ni giwawe khayerma janke bimeze gute sinzi mu mutubwire iryo jwi niki wanje mugabo ndashobora kuronkera indi mugabo niryo mba nyene mbanje bikozantwa kugira ngo ndarirondere leka ni byiza cyane hanyuma y'ivyo iryo jwi ni jwi ivyo bintu byo kuvuga ko kajwi kameze uko kameze nk'akajwi k'abadamu nk'ibisanzwe iryo jwi waragiganye canke n'ibintu wisanzemo ni impano yawe nokuri rero nabyisanzemwo nasanze ariko mvuga kandi nasanze umenga nta ngorane zirimwe biranezera cyane nivyo kuko ni benshi usanga ko barumviriza ako kajwi kawe uri kuravuga bakumva umenga na kajwi nyine gateye ukuntu bivanye n'ukuntu kavuga ukagapronounce umenga nere uri umuntu w'umukenyezi nk'ibisanzwe ariko rero hambavu y'ivyo numvise ufise n'utundi dukuru twishi utwiwawe nyene wihariye nk'ibisanzwe ariko jatumye shenda nakurondera kugira ngo tubashe kubumviriza nyene tuyage turatere n'abantu ko radukurikirana kugira ngo bigende neza hari n'utundi twishi wowe uzi turenze utwo ivyo vy'iryo jwi sinzi ndavise amajwi menshi kuko hariho tujwi ngoma nisangamwo ndazi kwigana impene ndazi kwigana nk'inkoko iri kiravuga nkavyumva tukaganira n'inkoko ndazi kwigana imbwa iri kiravuga nkamenya ivyivutse urumva ni hatari n'utumenyene ntuguma tuza nisanzemo ni bukesha nukuri rero byukuri n'umuntu nibake bashobora kumva ivyo bintu byawe nibatwenge bivanye urabona ko n'abantu badushengereye ari benshi ko barumviriza uko kuntu uri kuravuga canke se sinzi bivanye n'uko badasanzwe babikumenyereyeko rero ariko nagira ndakubaze ikibazo kimwe
sinzi ariko ko ngira uraza kubisozera kuvuga ijwi ryawe nyene Kayerema wihariye nk'ibisanzwe siko bimeze Demba yavuze mwitwa bande nitwa niyo ngatsimiri senkesa niryo bantazira mukezi nagiwanje banyita Nyandwire Nova batazira wamutse Nyandwire Nova batazira wamutse none se Nyandwire Nova sinzi nibibazo nyene vyiharengera nkubaze ese woba wubatse urafise umudamu n'abana bimeze gute Nyamba atari banga umveye mwe ndubatse ndafise nk'abana babiri umwe yitwa Kizisongo Jean Primus undi nawe bamwita Kanyange Esperance kuko n'umukobwa ufise n'ubu afise abana babiri hari umwana w'umukobwa hakaba n'umwana w'umuhungu abo bose n'abana biwawe n'abana biwawe n'umudamu umwe nukuri nabyo kubesha bihari none nk'akarorero ngiyo muri muhira urashobora gutera inkuru n'umudamu n'abana nk'uko kuntu uri kuvuga canke se ukuntu umeze uko kuntu uvuga nabo bakaryoherwa nk'uko kuntu dusanze wateramishije abantu ngaha mu karere nyene vyaryoshe bararyoherwa nk'umbere barankumbuye kubera ntari hafi yabo nukuri barashaka ko no baguma impande nyene tukaza turaganira nk'umwana wewe mutoyi nk'ubusanga ariko ararira kubera arankumbura cane nukuri hewe leka niba vyoroshe ndumva ko umenga ni ibintu bidasanzwe na gatoya ntibintu biba bikomeye cyane rero Nyandwi sinzi nashaka ko utubwira tukumuriri tumwe mu tujwi ariko nashaka kugira ngo n'ibindi nyamba biza kuboneka basi bize kuboneka abantu bamaze kumva ijwi ryiwawe Kayerema ijwi ryiwawe basi uvuga usanzwe uvuga nyene igiwe wihari ijwi ryiwawe uvuga wodushira ku mayange ijwi ryiwanje ndarifise nk'unyene ndashaka utucice ko nyene kugira ngo kuko hari abantu benshi bashobora kuraba kino kiganiro bakumva umenga ni ibintu bitabaho donc namajwi twashoye guhindura muri montage ukuntu ariko ndashaka ko akanya ijwi ryiwawe ariko rirumvikana ariko ndashaka kuvuga rijya jwi ryiwawe rero rijya ryiwawe nyene wihariye nk'ibisanzwe hindure wumve hindura twumve nukuvuga amajwi wanje sanzwe nisanzemwo niyo aya nayo wanje nukuvuga rero turiko turagenda buke ndashaka kuvuga iri jwi ryiwanje ndashaka no guhindura irindi ritari ryiwanje kandi rivuga nkuko nyene tukagenda buke hasubira nkahindura irindi kuko je shobora guhindura amajwi inshuro 5 nkaca nongera ko imwe yinyongera irindi jwi akacaba 6 iyo sindayaze kuko ndazi kwigana batama nkamenya no kwigana abagabo nkaca menya n'intwengo z'abazungu nkamenya n'intwengo z'abamama nkaca menya n'intwengo z'inkumi ibyo byose ndabizi no kumenya intwengo z'abagabo bagifise hagati imyaka 40 n'umugabo afise imyaka 30 n'umutama afise imyaka 80 intwengo yiwe yose ndayizi byiza cyane ndumva ko ari ibintu biryoshye cyane ndibaza abakunzi bacu murabyumva neza yuko ibintu twari ko turababwira kari impamo amajwi n'amajwi yihariye nyene n'utuntu nyene n'ibintu namwe ndashaka gusobanukirwa ariko rero uvuze ko ufise dukuru twishi nk'ibisanzwe ndashaka rero zuradushira ku mayange kugira ngo bigende neza ndumva ndaserutse twumva ukora vuga amakuru usubiramwo amajwi y'impene usubiramwo amajwi y'ibiki twari ibyo bintu byose byaryoheye abantu muri rusange natwe byaturyoheye kuzaho twifuza kukoresha ikiganiro kugira ngo bigende neza ndashaka tugire ku muriri gatoya ucishize ku mayange nk'ibisanzwe reka mbaze ndagutangure nko kuntwengo z'abantu ukuntu batandukanye tugire intwengo y'abakibande nk'ibisanzwe nk'intwengo y'abazungu b'abagabo intwengo y'abazungu abazungu b'abagabo batwenga gucyanye iyo ni intwengo y'abazungu b'abagabo bumvaga ibintu bikomeye cyane iyo ni intwengo y'abazungu b'abagabo rero sinzi agomba ntenda kubwira intwengo y'abatama intwengo y'abatama bafite imyaka 70 nanjye ndayishoboye ngaho tugiye kumurire twumviriza kugira ngo twumve nyene bigende neza intwengo y'abatama bafite imyaka 80 yego canke 85 bariko baratwenga nabo numva ntibashaka ko ikujuri ry'abashika kurera mva batwenga nkuko uranyeguye napfuye uranyishe n'ukuri
iyo ni ntwengo y'abazungu y'abande y'abatama b'abarundi imyaka 80 bafite imyaka 80 kuduga nkaca mfita intwengo y'abatwenga b'abarundi banyarutsa iyo bariko baratwenga banyarutsa cyane abarundi batwenga banyarutsa ngaho tugire ku muri bariko baratwenga banyarutsa bagira gucyanyu iyo ni ntwengo y'abagiye batwenga banyarutsa iyo nayo ni ntwengo nta zindi ntwengo y'abatwenga ijwi ridasohoka aho tugire ku muri navyo twumvirize nk'uko ni ibintu bikomeye cyane nukuri mubandanye kudukurikirana none turabyumva ko ari ibintu bikomeye cyane bandanye tugire ku muriro indi ntwengo ni umuntu atwenga atanyarutsa cyane yitonda batwenga nk'uku nk'abagabo bafite imyaka 40 twenga nk'uku nutwe natanyarutsa ntabita intwengo y'abakobwa bafite imyaka 18 gushika ku myaka 21 n'itatu gucyanye batwengo cyane yo ndapfuye iyo ni ntwengo y'abakobwa bafite imyaka 18 gushika ku myaka 23 21 gutyo aho baca batwenga nk'uko yo abantu reka ndapfuye nuhi yemwe uranjerecuye muziga yemwe ni hatari reka Niba ni ibintu bikomeye cyane urabona abantu baryohewe n'ibiyago byawe nukuri ufise impano ico bikoze ufise impano pe aho tugiye ntwengo na ntwengo y'abamama bakuze bafite imyaka 70 65 gutyo yego nabo batwenga abanyene batanyarutsa cyane nk'uko iyo nayo ni ntwengo y'abamama y'imyaka 65 gushaka ku myaka 70 awe ndumva n'ibintu bikomeye cyane nukuri murumva n'ibintu biryoshye cyane kumviriza impano ni impano shasha mutare musanzwe mbenyereye hano mu karere iwacu ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye ariko hari akandi kantu numvise twaserutse uri kuravuga ko kuvuga amajwi y'impene ko kuvuga amajwi y'impene ndashaka rero tugire ku muri kajya kantu sinzi ko gira muri ryajwi twase twumvuka arimo canke irijwi nyene giwawe nk'ibisanzwe yose urabishobora tugire umujyo wumva ari sawa ari nyene rijyo rishaka kuryohera abantu nk'ibisanzwe ego cyane murakotse nagoma ndababwire nk'impene ikiri ntoyi mwagazi wabira nkuko uwo ni umwagazi nawe ikaca yitabira ivuga ati aho iyo nayo ni nyina wayo irayihamagara hanyuma nkaca menya n'irindi jwi ry'impene ishonje aho ijyanye yabuze ibyatsi mva kari mu ishyamba kavuga gutya nkatamenya n'ijwi ry'impene ihatse ivuga yabiraga cyane iyo nayo bari impene ihatse igomba kwitahira nk'iyo bayibona ihimbiye bugorovye aho yumvise batevye kuyicuruje bagutya ni hatari numvaga ari ibintu bikomeye cyane ni ibintu biba bidasanzwe cyane kuko nukuri ufise impano kandi pe ni ibintu biba bidasanzwe nakuri akaba rero niriko kiziriko kubera kiziriko kicayifashe mw'izosi yizingire ku giti nka zirya bazirika iriko iratabaza kugira bayikureko aho
umva ivuga nayo nyene nk'uku iyo iba iriko kiziriko iyo nayo n'ibintu biri ku kiziriko baba batebeje gucura kibaye kiziriko cayifashe aho hanyuma nkaca menya n'iyindi mpene rero iriko iraresha ego impene iresha nayo ivuga gute tubwire iryo ryayo twumve impene iriko iraresha abantu bavuga ati hagarara ndakubaza aho abo n'abantu mugayo ikivuga mu rurimi rwayo aho mvuga ati ati hagarara ndakwibaritse areri bayemeye aho nayo bayemeye iyo n'impene bayemeye nyene ibaye umva ibibyo ati hagarara ndakwibaritse aho nayo ikacibwira ati ngo ndabyemeye reka eko nukuri ni ibintu bikomeye cyane je ndakubwiye ko ngaha ndumiwe natwe nzi imbavu zanje ni ngorane none Mutama nagira ndakubaze ivyo bintu uzi kuko ndumva nimboneka rimwe nukuri kuko ni bake ivyo bintu babitahura ko wewe ushaka kubizi nk'ibisanzwe uko urabona natwe tutaca aho uri kurateramisha abantu ngo tumve ubugenegene bwawe ntitwareko no kubitahura na gatoya ariko ndashaka ndakubaza ikintu kimwe utwo tuntu ivyo bintu canke iryo jwi waragize canke ni impano yawe wabyisanze mu bintu wisanze mu nk'isanzwe nukuri navyo nize navyisanze nk'uko nyene kandi ndayimanye imyaka itari mike nk'imyaka eshika nka 10 18 gutyo na 10 kandi aje ashaka kuvuga ko cyari karinda rirenga cyo inka zwa nkahindurira indicyo kuko cyo bifise amajwi menshi ufise amajwi menshi turamaze kumva amajwi abiri ayandi majwi ufise naya irindi jwi ndarifise ndiko ndigana nk'abantu nyene b'abapatiri bariko barasoma ijambo ry'Imana nk'abaporoti hajya bariko barasingira abakirisu nk'uko bari ngaha yego bavuga gutya uri Imana nziza uri Imana y'icubahiro databuja segaba w'amahanga udahinduka miki kibanza wadusizemwo twavuye mu mitumba itandukanye mana kandi twavuye maza atandukanye uturinde umugwani satani kugira dushike ngaha mana none Imana uyu munsi kwaje gushamanga dufukame tugusenge tugirire neza waturemye itaduharurire mu bwoko bubiri abahungu n'abakobwa nibwo bwoko tuzi Imana waranezereje imisore mbona mwaka kanya ubu kukuntu bariko baravyara bavuka ku gice ciza kandi ku gihe havuka imitonore y'abakobwa nitwara nk'uko tubigushimira Mana nibeza cyane Mana ngira no mashini yumviye turiko turakoma hiyo mwijuru ewe databuja turinde n'ubu tuzigame waturemye neza ntiwaturemye nka za mpene ivyo byari gushoboka yuko aturema nk'impene ntituba tuvuga nk'uku tuba twirirwa turabira tuvuga ngo ariko ivyo byose warabiturinze Mana uturinde gukuga nk'imbwa zimwe zigira ngo ivyo byose Mana wabiturinze uturinda kwabira nk'igihe na kimwe gisemana kivuga ngo Mana laba ukuntu ibyo byose wabiturinze ukadushyira mu gihe ciza uturemana ubwenge bwiza kandi uturemera ibyo turya nk'uko harimo intengwa n'amateke ibiharage n'imyumbati udushamo n'inyama tuzojya zemewe inyama z'impene inyama z'inka inyama z'inkwavu n'inkoko ibyo byose birahari Mana dusabye twishimiriza ukuntu wadushimye utukuremo umugwanizi satani tumubohejeje n'amakamba waduhaye y'amasengesho asubiri wabibwini kuzimu tugadusenze byose kuzobidukorera tugasaba twizeye twese zoni makino kibanza wahezagiye Mana bose baheza gigwe mwizina rya bigera ni uvyikorera amen amen haleluya nukuri ni ibintu bikomeye cyane Mutama nukuri ni ibintu bikomeye cyane ijye uvuze ngo ni ijwi ry'umupasiteri ibisanzwe urushobora ayandi majwi ufise naya ndashobora ndafise ijwi tugusubiramo wahoze twara uburundi yitwa Cyprien Ntajyamira aho yabutwaye 94 yego yaravuze ati discipline mu ndege discipline mu gisirikare discipline mu mashure umuntu aturuka buka agataha bunyama ubu umutekano murabona yuko udakwiye neza nico gituma umuntu wese akwiye kugira discipline eyo ni Cyprien Ntajyamira sha Mutama nukuri ibintu uzi wewe ndumva umenga naje ndagize uko ndumiwe ariko hari akandi kantu kamwe tugira dusozerereko hari akandi kantu kamwe numvise abantu baza bakubaza uvuga intara bavuga intara ukacuvuga n'ibikorerwayo ibyo ndabishoboye navyo nyene kubivuga cyane tubate nk'ubu
bashaka kuvuga ati mu Ruyigi bagize icigira kera ariko ubu hari gisagara. Sawa reka ndakubaza. Dutangure mu Ruyigi nyene. Mu Ruyigi bagize icigira ubu bariko barubaka igisagara kubera amahoro yagarutse kari hari cigira. Rutana mu Rutana batanura biruka kubera kundi sukari cyane ashitse muri Sosumo no kudoka kamuna ngo akura umugongo muri Sosumo. Bururi ibururu hararura suwari wese apfa kwinjirayo. Cibitoki bagucira igisahira ugiye kuramukanya uvayo wikoreye kandi ubu bawagimiye baragusubirizamwe. Bujumbura barajumburora nta ndimi hari atari gisagara n'amazu. Kayanza mu Kayanza haciye nzera n'uboni wabo kuko igahombo niho nahombeye. Okay, Imwaro barayuka samahoro. Imuyinga namingi kihari ubu hari inzuki zishiramwo ubuki mu bitiba. Kirundo mu Kirundo baharunze amasavu yo mu Rwanda ariko ubu ntibakiyaronka. Muramvya nasize barambije ndo makandagenda nahungiye mwirenga. Ayi modoka ari yamwe ni wacagirira isanganya. Ngozi baragorana abakobwa baho ntibapfa kugenda uko nyene ahubwo apfa amashima kwirarira mu hoteli. Muze nukuri respect kuko ntusanzwe vraiment. None ndashaka ndakubaza ikibazo kimwe. Kuko urabona iyi impano yawe ni impano ikomeye cyane. Rero nagenda kubaza ikibazo none ni nk'ikihe kintu wosaba abantu bako baradukurikirana kugira ngo bagufashe iyi impano yawe nukuri igere haruguru cyane ko ibi bintu wewe uzi base ukuntu umeze. Iyi impano yawe irashobora kukuberamwo ikintu gikomeye cyane. Nagenda kubaza ikintu wosaba abantu bako baradukurikirana kugira ngo bumve base aho botangurira kugira ngo bagusupportinge nk'ibisanzwe basi baduze iyo mpano yawe kurumva ni impano ikomeye cyane kuko ivyo bintu nimboneka rimwe byoshobora abantu bakico bikoze. Niki ko basaba nk'ibisanzwe ari nkawe ubwawo muri wewe ari nka jewe ubwanje ikintu bwa mbere no saba tubwire ryaje ari nka jewe ubwanje ikintu ca mbere no saba no kuvuga yuko bofasha mukunduza mu gatererano hamwe no kushira nyene ku rubuga nkamenyekana imbere nukuri kugira abantu bose dufashanye hanyuma nanje ndonkenye ngukuntu noduga nkabivugira nyene nk'ahantu bambona hamwe no hanze nyene bandaba kukiyo agafashanyo nkako ndibaza ko uwari wese byoryohera yotanga nk'agafashanyo kugira ngo afashe igikorwa ciza kugira gitere imbere. Murakoze bantu b'Imana nukuri muravyumva neza. Iyi impano ni impano idasanzwe, ni impano iryoshe cyane abantu bose bo kwishimira nk'ibisanzwe ko barayumviriza n'ibintu biryoshe cyane. Rero tusabe abariko baradukurikirana kwanza wewe uri wa mbere kuri YouTube channel ushane subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi bigiye bitandukanye kuko ni byinshi tugiye kuza dukora noneho twakoze bize birabageraho ku mwanya. Rero tubazavye ko ufite subscribe, like, share mu partage iyi video kugira ngo ibonwe n'abantu benshi basupportinge uyu muntu kuko murumva afise impano ikomeye, impano nziza kandi abantu bose basura kwishimira. Ariko hari akantu kamwe turangirize ko nk'ibisanzwe kuko urabona umwanya uragiye tukure ko rubandanye akazi kawe nabonye wariko hariho amakuru numva ko uravuga ngo amakuru mu Kiwani nyene uvuga amakuru sinzi nako dushize ku mayange amakuru ndayazi yo mu Kiwani. Yego reka baturabira isahani sanga hehewe hamanje mpandanya turabira isaha ndazi ni nka saa turabira isaha cameraman turabira isaha ni saa Samunani sawa mama ni samunani ni minota 35 reka cyo tuyavuga tunyarutsa nako ndayibutsa sana ndayifisa tukaza kwisaha ibalabala iminota amabuye amasegonda ubwatsi ukaba arimo yakubashikiriza amatangazo yasigaye. Reka tubatse kare kwa Gaspari yateguye amatangazo ayatubwire ibyo nido. Murakoze cyane umuryango wa Mukeke uramenyesheje inshuti n'abagenzi ko Mukeke yawe nisanya ry'urusenga hagati muri Tanganyika ukabagiye ko witaba Imana bakabishanye mu ruhukiro bwo mu gikoni mugiye bagabisha amasifuri amasana biko bo muri commune Kabati ko ifugwa ryo rizobera mu itongo ryo kwa Muhogo kuko iyo nzata numwe yaruka kwicamwo mugiye baca bagabisha rurimi namenyo ko bovyuka baratema kugira ngo abatwaye ikiziga ntibaze bahandwe n'amahwa. Abagize imisi barimira mu mwonga wa Muragarazi ibirimwa byayo bikaba byatwaye nka byose bituze kumvura nyinshi gize imisigwa icanze yose nisegenya ibyo navyo bikaba byahitanye
amazu ashika 200 aho mu Kiganda na Buyaga na Nyabiganda hamwe n'Imuzye. Ayo mazu yarimo ibyari vy'imbeba byashika 100, ivyo byari bikaba byarimo ivyana vyazo byashika 240 byaruka kuvuka mu kwezi k'umunani ku itariki 21 bikaba byatwaye inka byose. Umukuru w'imbeba aratangaza asaba yuko uwotora ikiziga c'umwana w'imbeba yogishikana ku soko nkuru Imuzye, ariko wa Mungu igihe c'isaha 3 akashimikiwe nako kakabaga tegekanijwe. Ayo n'amakuru mukibani. Ayo n'amatangazo. Ayo n'amatangazo. Twari kwashikira amakuru. Ngadushikira amakuru rero nk'ibisanzwe. Ngaho tubwira amakuru. Tukaba tugeze ku isaha umushatsi iminota ibyatsi amasegonda ubwanwa ukanuma yakwashikiriza incamake mu Kirundi. Reka duhere ku makuru ajanye n'umutekano. Mu gihugu cyo munda umutekano yarahungabanye cyane, bimwe bikomeye ayo bategwa amabombe n'amasase igihe cy'isaha 3:30 z'ijoro. Ibombe byinshi byarukiye ku kirimba cy'umukuru w'igihugu nyakubahwa Mutima. Yaragerageje uburyo bwose arahaguruka ikirimba ciwe arahunga aja mu Kibundo, ariko niyicaye mu gihe telefona mugenzi we ministre we kwivuna basi mushishito ati nyabona aze anyaruke amutabare hakiri kare. Mushitavye musiyagwe mu Gahundwe mu gahitanye ngabo nkenya bagaje kurimba kuraba ivyari byo bazanze atuma ku mwotsi amabombe n'amasase ari byo biharangwa. Ati twazanye ingufu nke dusubira inyuma kongeza ingufu, asubira inyuma kiye kongeza igisirikare akaba yaburanye n'abaroberi bashika 17 bariko bararereza ibombe n'ibisase ku kirimba c'umukuru w'igihugu nyakubahwa Mutima. Atabaroberi aba baroberi banyagara nk'uburo n'ayandi mu kanya batumena umutwe mu gihe baca bahisha gato ibende ko amasase agabanuka. Ati rayongerekana baca telefona abasode bahanze ati munyaruke mutabare igihugu cyo munda catewe kera n'umukuru w'igihugu nkeka bamufashe twa telefone duce ku telefone zose Tempo Econet Leona Onamobe ndetse na Limitere akaba tigeza tukoma nishwashwa. Abasode banze bavyumse byaci inkokora mu gihe bahitemo kurungika mukuru iperereza umushinga naye Bugari onaka barazanzwe ajejwe itoza ryo munda yamanukanye ibarabara manuka epfo kwa Muhogo hoho havugira ibisasu bike bike afite mu gihugu cyo munda asanga ibintu byari biranye abwo ati hasanje iyadugana ibarabara iduga ku muji mukuru wa Mahaha ho havugira ibisasu bike bike abonanye n'abaroberi batatu barasaba afukamye aravuga ati ukuba barakura babaza ukutonekara kutaraza ati jondaza amatoza y'igihugu cyo munda. Aho yacayiruka nubwo babwishangira muri Afrika y'Epfo ku mugoro batuga gutanga inkuru mu basoda bagenzi we. Abasoda banze bavyumvise batatu cyo gihugu turayikunda cyane dufitanye imigenderanire myiza ico twokorana ku gitabara kirikare bacana ikintu hazangabo nkuru muri bo zibihangange baze kugwana intambara yose no hejuru baze gutabara ico gihugu cyo munda. Wa mbere barungitse ni kinine, wa kabiri Arbendazole, wa gatatu Clofenecol. Abrose munda bashitse munda bacatangura ubuhinga bwabo mu kugira ibitero bize. Ibitero mu byaturika cyane n'inguvu bigira ngo ibindi bigira ngo gi n'amabombe n'amasasi basi baterayo bafashe inkozi z'ikibi 3 zasambishijwe imwe bayita Tenia indi Amib indi Ankistome. Izo ziriko zibarizwa mu biro bikuru by'Inyamiramabi mu gipolisi kuri komisariya y'igihugu cyo munda. Munda nyine baca bashinga amateka ahambaye ko abaye couvre after mu numwe kwe gutembera igihe cy'isaha 12 z'umugoroba gushitsa izi saa 12 zo mu gatondo. Abarobere bakabinje ku bwishi bakabashwirakijwe bagwana mu kabwico gihugu babajije nyumba kumikidasha asanzwe arongoye ku karere ubona bereka mu mumvirize. Murakoze cyane sagaseseshwa rumuri nkuko mwabyumvise mu gitondo ibihuha byari byinshi abantu babyutse bahunga intekera ku mutwe intunduguma ku rutugu utwana bakwega inka bayobore nkoko mu kwaha byari biteye ubwoba cyane gushika isaha naho amabombe n'amasase tukatubyumvira ku mutumba wa Masogi. Bace babazabura amatari w'intara Gitabazi asanzwe arongoye ku karere ubona bereka mu mumvirize. Nkuko mwavyumvise mu gitondo ibihuha byari byinshi ariko rero haciye abinama z'abanyagihugu borara ku marondo kugira ngo bamirire ako kabi inyuma. Ariko rero bakaba babonye bari ku marondo ibintu bidasanzwe mu gihe babona baroberi benshi bapfuye bagenzi babaca amacamana ngaha bage kubahamba mu kazu kasugumwe. Iryo tegeko naryo rikaba ritabwasohoke na gato kuko baba ariko bakura umucafu mu ico gihugu cyo munda. Tugeze kisa amabenyi minota umukate amasegonda igitumbura ukanuma yakwashikiriza amakuru yo hanze. Twaguma duhere mu gihugu kibanye cyo muri Kongo n'ingwara yahadutse n'ubugesera yari mu ingurube zo muri Kongo zigaye nka zose ngo ndetse niyo zihuye zirasomana ku munwa bagabisha mu gihugu cy'u Burundi kwiyo ngwara amaze kwicara iwabo ati hoho yahereye mu bantu. Abantu benshi bo mu Burundi baramanekana cyane kwagwa iyo ngwara kuko benshi muri bo iyo amanitse Bujumbura ku mucamo wa Tanganyika aho bita kuri Saga Plage ati nabo nyine bahuriye mu kuramukanya barasomana ku munwa gatatu ingurube zo muri Kongo bakabandukiwe niyo ngwara.
mu gihugu cy'Iburayi haravugwa umupfasoni w'ikigongwe cyane ubona akaba yagize ikigongwe cy'inkoko kuko ngo inkoko z'Iburaya zirashonje ubu zikaba zitembera zambaye umupira yazikoreye. Amakuru kwateguye akagaruke nga murakoze ku buhinga bw'imbere muri 10 kuri radio muri 10 Status muzi yatuma amajwi abashike na Fred n'umu DJ yatuma ibintu byose bigenda neza ku buhinga bw'ivyuma akaba abatahije ati mwese murarajyana irindi sango ry'amakuru ni saa moya murakoze. Mutanga nukuri ibintu biraryoshe cyane n'ibintu bimeze neza cyane rero reka tugerageze duhagarikire hano ikiganiro wenda sinzi tuzosubira mu kindi gihe ariko iyo mpano yawe ugerageze ni ibintu bikomeye cyane kuko ivyo bintu nukuri ni impano itari bwigere igaragara kuko ivyo ntibyoshobora bakeya cyane. Reka rero turangize ikiganiro tubifuriza umunsi mwiza ku bantu mwafashe umwanya wanyu mudukurikirana mwakoze cyane mutibagira gukora subscribe. Ciao.